kuri kimwe c'ikiringo c'imyaka indwi ku mukuru w'igihugu. Hari yindi siguro ihari nagomba kubaha mu minyanyuro zabaye. Mu by'ukuri turavye ikiringo c'imyaka 5 cyari ikiringo gito cyane, kubera ko umwaka wa mbere muri ico kiringo c'imyaka 5 mu by'ukuri umukuru w'igihugu ari mushasha hoho n'ibindi umukuru w'igihugu ntaco yakora kwaba arukura imigambi azorangura, kwitunganya neza, kwitondeka neza no kurondera bazomufasha kwirangura. Umwaka wa mbere ukabura heze, umwaka wa nyuma nawo waba umwaka wo gutegura ayandi matora akurikira, hacasigara imyaka 3. Imyaka 3 rero ni mike cyane kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kuba yaranguye imigambi igihugu cyamujeje, imigambi abene igihugu bamutoreye. Naco gituma ico kiringo cyashizwe ku myaka 7 kugira ngo ya myaka 2 mvuze ku kiringo c'imyaka 5 no ku kiringo c'imyaka 7 nuko nyene, uwa mbere wo gutunganya imigambi no kurondera abamufasha, uwa nyuma wo gutegura amatora akurikira, hagati na hagati rero hatasigara imyaka 5. Iyo myaka 5 kikaba ari kiringo gikwiye kugira ngo umuntu koko ashobore kurangura imigambi umutima utuje, imigambi abene gihugu bamutoreye.